Kizo ipaya. Koreya ya ruguru yarashe ibisasu biri mu bwoko bwa misile hafi ya Koreya y'Epfo ndetse n'igihugu cy'Ubuyapani. Koreya ya ruguru yarashe misile nyinshi zo mu bwoko bwa balistike mu nyanja iri ku nkombe zayo zo mu burasirazuba hafi ya Koreya y'Epfo n'Ubuyapani. Koreya y'Epfo ndetse n'Ubuyapani kuri iki cyumweru tariki ya 19 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026 byatangaje ko izo misile zarashwe mu masaha y'isa 10 za mu gitondo ziturutse mu gace ka Sinpo kari ku nkombe zo mu burasirazuba bwa Koreya ya ruguru. Iyi akaba ari inshuro ya karindwi Koreya ya ruguru irashe misile za balistike muri uyu mwaka, ndetse bikaba ari inshuro ya kane ibikoze mu kwezi kwa Mata cyangwa se ukwezi kwa kane. Itangazo ryashyizwe hanze na Koreya y'Epfo ryagaragaje ko bari gukurikirana ibikorwa by'umutekano kandi bari gusangira amakuru bya hafi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cy'Ubuyapani, nubwo perezida wa Koreya y'Epfo yavuze ko habaye inama y'igitaraganya yiga ku by'umutekano. Guverinoma y'Ubuyapani ibinyujije ku mbuga nkoranyambaga yatangaje ko izo misile zaguye hafi y'inkombe zo mu burasirazuba bw'igice cya Koreya ya ruguru ariko zitageze mu gihugu cy'Ubuyapani. Igerageza nk'iri rinyuranyije n'imyanzuro y'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye ibuza gahunda ya Koreya ya ruguru ya misile, ndetse n'ubwo icyo gihugu cyo kivuga ko imyanzuro ya Loni ibangamira uburenganzira bwacyo bwo kwirwanaho. Uku kurasa misile bije mu gihe Ubushinwa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitegura inama izaba hagati muri Gicurasi, aho perezida w'Ubushinwa Xi Jinping ndetse na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump biteganyijwe ko bazaganira ku kibazo cya Koreya ya ruguru. Ku wa gatatu w'icyumweru gishize, umuyobozi mukuru w'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za nucleaire Rafael Grossi yavuze ko Koreya ya ruguru imaze gutera intambwe ikomeye cyane mu bushobozi bwo gukora intwaro za nucleaire kandi ishobora no kuba yarungutse uruganda rutunganya ibikoresho byazo. Mu mpera z'ukwezi gushize, perezida wa Koreya ya ruguru Kim Jong-un yavuze ko kuba igihugu cye gifite intwaro za nucleaire bitazasubira inyuma, anashimangira ko kongera imbaraga z'icyo yise ubwirinzi bwa nucleaire bwo kwirwanaho ari ingenzi ku mutekano w'iki gihugu. Perezida Donald Trump avuga ko adashobora kwemerera igihugu cya Iran ko gikomeza gutera ubwoba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe icyuka kibi gikomeza hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump yabwiye abanyamakuru ko ejo ku wa gatandatu ibiganiro byiza cyane hagati ya Iran biriko birakomeza, ariko yuko adashobora kwemerera Tehran gutera ubwoba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kibazo cy'umuhora wa Hormuz. Perezida Donald Trump avuga ko ibyo bakora ari ukwiteza utunyoni nk'utwo babihozemo mu myaka 47 ishize. Ni nyuma y'uko ejo ku wa gatandatu igisirikare cya Iran gitangaje ko cyasubiye kwigarurira uwo muhora wa Hormuz ku mpamvu z'uko Amerika yagose ibivuko bya Iran. Ibi rero byo kurongora abandi, je muravuga yuko nta n'uwirirwa arabirota, kuko umuntu wese abashoboye kuzorongora abandi, nturinda kubirota rero. Ariko hariho ikiba gikomeye. Nka jewe hariho abigeze kumbwira bambwira ngo wewe ngo niwe uzoba ngo umukuru w'igihugu. Reka dukomereze mu gihugu cy'u Burundi, nkubwire ko Perezida Evariste Ndayishimiye akomeza avuga ko kizira kurota kuba umukuru w'igihugu. Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cy'u Burundi, yatangaje ko kizira kurota uba umukuru w'igihugu, avuga ko uwabirota yaba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Ibi Perezida Ndayishimiye Evariste yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'umuyoboro wa YouTube witwa Yaga Burundi.
Ndayishimiye Evariste avuga ko kubera ububasha Imana iremana umuntu buri wese aba afite ubushobozi bwo kuyobora abandi, gusa ngo bikaba sakirirego kurota kuba perezida. Yitanzeho urugero ko hari uwigeze kumubwira ko azaba umukuru w'igihugu agahita amushwishuriza amwibutsa ko kizira kikanaziririzwa no kubirota, aho yabivuze agira ati kirazira kuko ni amabanga kubona muri miliyoni 10 na zingahe ushobora kuba uri umwe uyobora abandi, ugiye kubirota rero warwara mu mutwe. Perezida Evariste Ndayishimiye yashimangiye ko izo nzozi ari mbi cyane, ko n'uwazigira ashobora kuzihingutsa agahura n'ukuboko k'ubutegetsi agahura n'akaga. Yongeyeho gushimangira ko ibintu byo kuba perezida yabizanywemo ku ngufu, kuko we ngo yari yifitiye gahunda yo guhinga ibirimo ibihumyo ngo yibonere amafaranga menshi. Perezida Evariste Ndayishimiye yabivuze agira ati none ninjye wizanye, njyewe sinjye nizanye, njye sinigeze ntekereza ibyo byose byo kuba umukuru w'igihugu. Uzabaze inshuti zose twari kumwe kuva mu mwaka w'2005. Uyu perezida w'u Burundi yavuze ko adakunda intebe y'ubutegetsi, ko ngo atazi niba n'ishyaka rye ari we rizohereza mu matora y'umukuru w'igihugu ahanzwe amaso mu gihe kiri imbere. Ndayishimiye agaruka ku rubuga rwa demokarasi ndetse n'abo babanye mu ishyamba ariko ubu batavuga rumwe. Yavuze ko bari basangiye urugendo ariko badasangiye intego. Yabivuze agira ati twese twagiye muri ruriya rubuga rwa demokarasi ariko buri wese akaba afite uko yashakaga gukina umukino. Ndayishimiye Evariste yavuze ko umukuru w'igihugu atari wuzi ubwenge kurusha abandi, ariyo mpamvu ngo yiyambaje abarimo urubyiruko kugira ngo ahashye ubukene mu Burundi, nubwo kubigeraho bikiri ihurizo. Muri iki kiganiro Perezida Evariste Ndayishimiye yaburiye Generali Alain Guillaume Bunyoni uherutse guhabwa imbabazi akava muri gereza ko ikosa rito rishobora kumusubiza mu gihome. Uwo yarabimbariye nace ndamubwira nti icyambere kizira kiraza no kurota umukuru w'igihugu, kiranazira kuko namabanga kubona mu miliyoni 10 na zingaho ushobora kubura umwe, ugiye kubirota wohavugwara mu mutwe, ahubwo kigiye kubirotorera abandi. Oya, kirazira kuko woco uhava ugwara mu mutwe kuko ni ibintu atawumenya ko yobishikira nuko bishikira. Navuze ko muri mu bambere bafashe umuheto baja kugwanira demokarasi muvuye muri kaminuza y'u Burundi. Piga perezida, demokarasi wagwaniye niyo Agatogwasa yagwaniye, niyo Leonard Nyangoma yagwaniye, niyo tout autre Leonidas Hatongimana yagwaniye. Demokarasi ni imwe. Demokarasi ni intwaro y'abenegihugu iharanira abenegihugu nyene, itwarira abenegihugu igaharanira abenegihugu. Rero umwe wese aravuga ati je ngwanira demokarasi, mugabo ugasanga umwe demokarasi uko ayumva umenga n'iyindi nzira. Uzokumva nk'abantu bakubwira ngo demokarasi ngo irangwa n'imigambwe myinshi, naronde aho vyanditse ndabibura. Mu bitabo byose ntibavuga ko demokarasi bingana n'imigambwe myinshi, muga demokarasi bisigura ko umwenegihugu wese afise ijambo mu gihugu, ashobora kwitorera indongozi kandi akaronka ingene ashikiriza ivyiyumviro vyiwe, vyaba ari akamubakiye canke ari kwashikiriza ivyokorwa mu gihugu. Iyo niyo demokarasi. Rero umwe wese avuze ati je nagiye kugwanira demokarasi, ico tuzi nuko atayari ihari. Twari twagize umwizero, amatora atanguye mu 1993, uwo mwizero ucupfira aho nyene, ico bita kunigirwa mu meshi. Nuvuga kubera bari banize demokarasi, bari bakoresheje ibigwanisho, vyaciboneka yuko ata demokarasi izogaruka atari uko habonetse abahangana nabo banka demokarasi. Nico gituma rero twaciye tuja ku rugamba. Umwe wese rero arazi y'Abagwasa, y'Abanyangoma, y'abande nta demokarasi yari ihari. Yavuga ati ntegeza kuronka demokarasi, mugabo iyo maze kwishikira hariho abantu ushobora kuvuga ati je muri demokarasi nshaka ko nzoca ndonka ibi, abibuza agacashavura. Ntubone rero nk'ubibuza agacashavura
ngo uvuga ngo ntiyagwanira demokarasi. Erega niyo abantu bariko barakora igikorwa bararabe inzira imwe, nivyo duha tuvuga murashobora gusangira urugendo mudasangira urubanza, mukorera imodoka mugiye Gitega, umwe agiye ku maziko, uwundi agiye gusaba irembo, uwundi agiye mu bugeni, mushitse Gitega umwe wese yururutse, ugiye ku bugeni yigira ku bugeni, ugiye ku maziko aja ku maziko. Murumva rero iyo ugiye ku bugeni asanze bwasivye uko yashaka kunywa canke ntanywe nk'uko yavyipfuza, kenshi aca avuga ati tugende hakiri kare bashaho tube turaja kwimenya. Ivyo birashoboka, ukaja ku bugeni ugasanga wewe baragusivye, ugaca uvuga uti ngaha turindiriye ikigo twigire mu kabari. None ico gihe uca uvuga ngo ntiwagiye ku bugeni, i Bujumbura bakubonye ugarutse uvuga ngo mvuye Igitega mu bugeni. Ni ukuvuga abo mvuze bahushije inzira ntibabandanije. Ayo usanga twari dusangiye urugendo turasangiye urubanza, twese twabona hariya hari demokarasi, mugo umwe wese afise intumbero yiwe muri iyo demokarasi. Uhavuze ku bugeni, uvuga ku maziko, wagiye ku bugeni ninde, wagiye ku maziko ninde?